Inyuma yaho igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kigabanije imfashanyo cahora giha amashirahamwe afasha mu gisata c'impunzi, bamwe muri izo mpunzi z'abarundi ziba mu makambi ya Nduta na Nyarugusu baganiriye na RPA bamenyesha ko iyo ngingo iri kwibagirako ingaruka mu bijanye n'imfashanyo y'ibifungurwa bahora baronka, bagasigura ko iyo mfashanyo yagabanijwe ku rugero ruri hejuru cane. Hanyuma indya zaragabanijwe ku rugero rutoroshe, ibiro 6 by'ifu y'ibigori kubirya ukwezi kose, muca mumva ko ari ibihe bitoroshe. Isaha tuvugana ndiko mva gufata ibifungurwa aho umuntu umwe yahora aronka ibiro 10 by'ubufu bw'ibigori uzomutunga ukwezi kose, ariko ubu tuvugana buri muntu wese aronka ibiro 6 by'ibigori. Izo mpunzi zimenyesha ko gushika mu ntango za mukakaro imfashanyo y'ibifungurwa bahora baronka izoba yagabanijwe gushika ku bice 50%. Mbere hakaba hariho amakuru avuga yuko iyo mfashanyo ishobora guhagarikwa burundu mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka. Ukwezi guheze baragabanije no muri uko kwezi kugiye kuza bazosubira bagabanye kandi. Ivyo nivyo batubwiye yuko bategerezwa kuguma babigabanya. Bagiye kubigabanya kuri 50%. Kandi baguma duha amashisho yuko azogera mu kwezi kw'icenda atanga tugipokera. Batinya ko bashobora kwicwa na kigoyi na rya leta ya Tanzaniya tigera ibemerera kurenga ikambi kugira ngo bashobore kwisumamwo. Yafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo zimwe ku mpunzi, basanzwe bazi ko leta ya Tanzaniya nayo ifise ingingo yo kutorohereza impunzi, kutajira muri kambi, kwiyungunganya. Ibindi byose n'ibintu bije bitunaniniza rwose ku bijanye n'ubuzima bw'impunzi muri iki kiringo. Mu gihe batinya kuko kubura ibifungurwa gushobora gukoreshwa na leta ya Tanzaniya kugira ngo izo mpunzi zitahukanwe ku nguvu, izo mpunzi zisaba ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kw'isi 𝐂𝐥𝐀𝐍𝐀𝐍𝐾 gukorana na leta ya Tanzaniya kugira ngo babandanye baronswa ibifungurwa nk'uko vyahora.